ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi mwebwe mwese mwumva ikirundi c'abarundi ndabahaye mwaramutse ndabahaye mwiriwe. Ndi Ntafatiro Patrice mwene ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo ka rubaduka. Nari kubandanya gushika ku musogokuruza wacu yaduhaye izina ry'abamana yitwa Kãma. Mugabo sivyo uno munsi mfitiye umugambi. Uno munsi mfise umugambi w'ibindi ngomba kukumenyesha. Uno munsi nzanywe n'ibijajuro bimwe vyitwa TikTok, kuko ivyo ngomba ndagushikirize ni ibintu nakoze kuri TikTok. Hanyuma ivyo bintu bikaba bivuga iki? Bikaba ari Sonera, so na Nyoko. Jewe umuvyeyi wanje ari mubona ngaha, hanyuma mukamubona no ngaha. Ubonera umuvyeyi wanje niwe Binyongori Goderiva. Uno munsi rero ngomba kubabwira iki? Uno munsi ngomba kubabwira nti nimuze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi. Uno munsi nta bimwe mvuga bindi, nta n'ikirundi ni bashaka ngomba kuvuga, mugabo ngomba kuvuga ibintu bijanye n'imico kama, ngomba kuvuga ibintu bijanye no gusonera so na Nyoko. Mugabo imbere yuko ndabishikako none TikTok, kuko ibi bintu nabivuze kuri TikTok. None ibyo bintu vya TikTok vyatanguye gute? Neza na neza jewe ndafise ibijajuro ibihumbi 3. Mfise ibijajuro ibihumbi 3, imyibutsa nayo mfise ibihumbi 4. Ndabwira abarundi bafise amaradiyo, ndabwira abarundi bafise imbonesha kure, ntinangwa nimuze turabe ingene ibi bintu jewe mfise vyoshobora gufasha abarundi. Ariko abarundi bambwira batizana amafaranga, nanje ibintu nkora nta mafaranga ndonkako. Hayariyo. Nawe uri kuraraba ibi ndiko ndavuga, urashuza kuraba abantu bazoba bararavye ivyo ndiko ndavuga. N'abantu bakeya cyane. Ntara kimwe nkurayo no kuvuga. Mubonye hari ikiganiro jewe ngize no gukunda Uburundi, no gukunda abarundi, no gukunda Uburundi. Nta kindi. Ikindi cyanyuma kibisumba nuko Imana yantije ubwenge. Kwimana yantije ubwenge rero hamwe no hwera nkayisanga iyiri hamikamba iziti Ntafatiro Patrice we naraguhaye ubwenge bukeyi narabugutiriye. None wakoze iki? Aho noca mbura ico nishura. Mbuze ico nishura kandi sinovye kuzimu ngo ngaruke ngo nje mbwira abarundi bi, ngo nje mbwira abarundi bi, ngo nje mbwira abarundi bi. Nico gituma mbwiriza kubabwira ibintu nziko ari ngira kamaro, ibintu nziko bishaka kubafasha, ibintu nziko bishaka gutuma mutera imbere. Nuko jewe sindaba ngurumva ngo je ndiko nditeranya na naka navuze ibintu vyiwe canke ngo nakambwiye nabi nkaca ndamubwira nti wewe ntuzosubire kunyurira, uzoraba umuntu wurira. Kubera iki ndabigira? Kugira ngo jewe mvuge ivyo mbwiriza kuvuga, hanyuma namara kurenga Ukama ndengutse Imana iti Ntafatiro Patrice urabikoze, yego nakoze ibi itari ntanaguhaye, hari ico wayifashije, yego nakoze ibi nkora nibi aho namahoro. Abo barundi rero ndababwiye nti je Ntafatiro Patrice ndafise ibintu byo fasha abarundi, bakambwira batizana amafaranga, nanje ata amafaranga ndabironkamo. Ibi nivyo naguze, ibi bintu birimwo mawe sivyo nakuye mu Burundi, ibi n'amafoto nagiye kusohoza baraheza barayasohora sivyo nakuye mu Burundi, n'amafaranga ntanga. Ugasanga ari amafaranga niwashaka aje kuri TikTok ntana yariho, amafaranga aje kuri YouTube, amafaranga aje kuri Facebook nta nikiriyo. Mugasanga ibintu byose nkoresha nukugira ngo ngire iki mu bintu byinshi Imana yampaye, mba ngomba jewe nkwe n'akantu gatoyi jewe nshime. Iyo ndiko ndavuga ibintu rero mba ndiko ndashima. Abo barundi rero banze yuko jewe njije ibintu vyanje iwabo kandi ibintu shaka gufasha abarundi cyane biheba, ncanavuga na TikTok ndaronka hamwe nashaka kunyandikirira, ndaronka ivyo mvuga. Naho rero niho hatanguye TikTok yiwanje. Jewe rero umuvyeyi wanje Binyongori Goderiva hazogera igihe ntangure kuvuga na ndi muri Michel umwubahwa ari we dawe, mugabo ntiyaragera. Hari igituma
ntiharagera, nihagera nzobabwira. Ibyo maze kubabwira byo kuri Misheri ndi muri go mwubahwa nuko yasiza nyanditseko ati we Ntafatiro urabuwa mbere mu Giheta hakubuwa kabiri Igitega, urabuwa mbere mu Giheta hakuza kubuwa kabiri Igitega. Ivyo yavuganye reka byarabaye uko biri kose jewe nico gituma ikintu mbona ko je ntoba mwuwa mbere, ikintu mbona ko ntoba imbere ndagiheba gose. Mvuze ingoma nuko ndi mu bantu b'imbere, abantu twavuganije ingoma barazi ko ndazizi ndazivuza neza kandi ziko nzigisha, kandi gushika uno munsi ni jewe nanditse formule mathématique y'ingoma, fonction mathématique yo ku ngoma nije nayanditse je nyene. Ibiharuro umuntu ashaka kwandika umurisho umuntu aravuza ingoma nca wandika buno nyene mu biharuro nkaje ndakwereka ingere dushaka kubivuza. Ico ni cambere. Ikirundi naco ibyo nkora nta muntu numwe ariho kwisi akora ibyo nkora ku Kirundi. Nimwamuronka muzoce mumumbwira je Ntafatiro nke ngwiza na kabiri canke ngwiza na gatatu kugira ngo ngombe ndi wa mbere. Nta numwe wundi ariho. We niwe bumuzi uzoce mumbarira. Nuko je ibintu nkora ndabikora nk'ubu wa mbere. Ndiko ndiga karate nayiga ndi mu bimbere haba igatara haba mu rusengo. Nuko ndiko ndagomba kuvuga Ikirundi, ndiko ndavuga Igifaransa, naho nize hose na kaminuza nizeko baransonera ibyo ndiko ndiga by'Igifaransa. Nkavuga rero ibyo dawe yamvuzeko ndabibandanya. Hanyuma rero mawe yavutse mu 1916 mawe niho yavuka. Hanyuma hwera mu 2018 yari amaze imyaka 100 n'imyaka 2. Mawe ahwera mfise imyaka 51. Nukuvuga ko mu yandi majambo mawe yamvyaye afise imyaka 51. Ntafatiro. Rero aha kuri ino shusho mubona ubu ni mawe, hanyuma ubu nawe n'umuntu wo mu muryango w'iwacu mwene Ndikanyi, abamuzi baramuzi. Hanyuma ubu nawe n'umuhungu wacu. Habe mpora mvuga ko iwacu twakenye umuntu akibaza ko bari kubesha, raba twari dukenye mugabo Imana yarankijije irankura muri ubwo bukene iranzana ngaha muri Canada. Arico gituma ntazoreka kuvuga kugira ngo nteze imbere abandi. Ubukene nakuriyemwo, ubujuju nakuriyemwo, abanyamukako canke abantu bariko barakora uno munsi bazokure hari ibintu bazi. Ubu ni mawe iki gihe yari afise imyaka 91. Aha ni mu 2008 nari nasubiye mu Burundi. Aha rero urabona ingene yicaye apfukamye, yicaye ku maguru yiwe. Hamwe umuntu yicara agapfukama hanyuma ibirenge akabigira uku bikaba ivyo yicarako. Ndaba ndiko yicaye. Afise imyaka 91. Aha naho afise imyaka 100 n'imyaka 2. Hari hasigaye imisi mikeyi ngo tumugirire isabukuru y'imyaka 100 n'imyaka 2. Kandi tumugiriye isabukuru nta mezi 2 yaheze, nta n'ukwezi kwaheze asharahwera, kubera abana biye bose yari yababonye, n'ababa mu mahanga bose yari yababonye. Abana atari yarabonye n'abana banje n'umugore wanje niwe ataraherutse kubona. Naje tuvugana ambwira ati norega mwana uzonyeka abana bawe ryari, ntinzobazana ntaco. Turiko turavugana rero ko tuzomugirira isabukuru y'imyaka 100. Arambona arampezagira, hanyuma cyari gisigaye ati umwana wanje wanyuma ndamubonye, umwana nibarutse mfise 51 ndamubonye, abuzukuru ndababonye, umukazana wanyuma ndamubonye. Atubigisigaye rero no kwihwerera. Mawe yahwereye itariki 25 Myandagaro 2018. Aho rero twari dukwije imyaka 5 mawe ahwereye, naciye nibaza ikintu nokora. Je murazi yuko jewe ikintu kimbayeko ndaba ico no ufasha Abarundi, no bafasha iki mfatiye kuri ivyo bintu bimbayeko. Ibintu naciye nkora ngibi nivyo ngomba gushikiriza. Naciye nkora TikTok 51, naciye ntegura impanuro 51 zihurirana n'imyaka nari mfise, ukacugwiza na kabiri ukacuronka imyaka mawe yahwere yafise, hanyuma nkaca rero mpanura abantu. Ico rero ni ca kabiri. Ndababwira iki muri ayo ma TikTok? Mvuga iki? Mpanura abantu gusonera so na nyoko. Nivyo mpanura abantu, sonera so na nyoko. Ntanga amabwirizwa 51 y'ugusonera so y'ugusonera nyoko. Wo musonera gute? Wo kora iki? Sindabimara
iki ni igice ca mbere nzoshika kwijana na kabiri imyaka mawe yahwereye afise. Hanyuma jewe ngoma kubwira yuko wakoze ibintu byiza cyane, nandika 102 kwijana. 102 kwijana kubera iki? Imyaka mawe yahwereye afise. Yahwereye afise imyaka 100 n'imyaka 2. Niho mvuga nti nuko rero jewe iyo ngomba kuguhezagira, iyo ngomba kukubwira nti urakarambura akagura agahora ku ngoma, iyo ngomba kukubwira n'akantu nibashaka niyo ndakurungikiye n'amahera, haragiye usanga ndakurungikiye ibihumbi 100 n'ibihumbi 200, ugasanga ndabyongeyeko. Wewe umaze kuronka amahera yiwanje ugasanga ndaguhaye ibihumbi 100 n'ibihumbi 200, uzokwame wibuka ko ndabiguhaye kubera umwubahwa binyongori guderiva. Ikira ni igice ca mbere rero, umviriza ivyo navuze muri izo mpanuro 51 zo gusonera so na nyoko. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera so na nyoko, iciza, cogeje, umucafu n'iceyi cose, ukuzikora utazokoze, ntuzombaze, ahanje, ntafatiro, ndahejeje. Ubwa mbere wakunda umuvyeyi wawe aho uri hose, abamugaye canke atamugaye, abakenye canke adakenye. Kanatsinda ibwirizwa rya kane tubwira ngo sonera so na nyoko. Ubwa kabiri uricana n'umuvyeyi umubazagize, kuko ntuzi abamwanka bashaka kumugandagura, kandi ntuzi aho Imana izomukenerera. Ubutazi se ntamenya umugani wa sekuru. Ubwa gatatu umuvyeyi agutumye ntufyutura umunwa, kuko umuvyeyi akwidogeye n'umuvumo. Kanatsinda yavyaye amashuri yireguza amarago. Ubwa kane uramahari akubajije igituma uguma hafi yiwe, umubwire ko ushaka ntabura atuma, kuko umuvyeyi atuma uwo yiyumvamwo. Kuzwara kugira ngo umuvyeyi akwiyumvemwo. Ushaka urabikora, utabikoze n'akazi kawe jewe ntafatiro ndahejeje. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera so na nyoko, iciza, cogeje, umucafu n'iceyi cose, ukuzikora utazokoze, ntuzombaze, ahanje, ntafatiro, ndahejeje. Ubwa gatanu hejeje ivya gutuma umuvyeyi uzumubaze ko atakindi kindi ashaka, atakiriho ucuja gukina n'abandi bana canke wigire kwitemberera, kuko Imana imanira ku bavyeyi. Ubwa gatandatu urasaba Imana uzohamba umuvyeyi, kuko gupfisha umuvyeyi ntugaragure n'icago. Ikindi umuvyeyi ahambye umwana ni gihano ntangere. Ubwindwi wa muntu mushasha uramana agafoto ka nyoko wawe na so wawe, utabishobora uzogoma umuvuga neza mu bandi, akabura ntigaboneke n'umuvyeyi. Ubwo munanu uze wigora umuvyeyi wawe ntazonyotegwe, ufise ico wiha n'ico uha abandi. Ababuza abavyeyi batabaguriye n'ifanta bapfa bishuza, kuko umuvyeyi yamara umuntu akwipfuriza neza. Izo rero zari impanuro za Ntafatiro, ushaka urazikora n'utashaka urareka, jewe ahanje ndahejeje. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera so na nyoko, iciza, cogeje, umucafu n'iceyi cose, ukuzikora utazokoze, ntuzombaze, ahanje, ntafatiro, ndahejeje. Ubw'icenda ukaronka uko wigira, uragurira impuzu abavyeyi bayambaye uzohimbagwa, kanatsinda nibo batangwe kukwambika aho wavuka uri gusa. Wambitse umuvyeyi uba wambitse Imana. Ubw'icumi ugatunga umuvyeyi uramuhamagara zaraza aho uba, ngo urukwavu rukuze gwonka umwana na Karimana yoguma hafi yawe. Ubw'icumi umuvyeyi uramugira umugenzi, kuko abavyeyi benshi umengo n'abapolisi, bigatuma umubona mwikosa mu kibanza c'urukundo, kandi akwipfuriza neza zina musi wose. Ubw'icumi umuvyeyi uramuhanuza ubwenge buyamye, ntumutwenge ntarirenga ricaka, kandi umuvumo w'umuvyeyi niyo yokwihendura afata. Izo zari impanuro za Ntafatiro Patrice, ushaka urazikora, udashaka urazoreka, uzikoze uzohembwa, kandi utazikoze uzohembwa. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera so na nyoko, iciza, ciza, cogeje, umucafu n'iceyi, ukuzikora utazikoze, ntuzombaze, ahanje, ntafatiro, jewe ndahejeje. Ubw'icumi na gatatu abikunda atabikunda urabaza umuvyeyi wawe amamuko yiwe, umubaza ubwoko bwiwe, umuryango wiwe nibibaranga, yibuka kuko nta kibi kiriho abo mungana biyizi, awe bakugeze ko ugafyuragura amaso. Ubw'icumi na kane urabaza umuvyeyi abagenzi biwe nawo umuryango wiwe, ngo naho utoca ubikenera
uzomenya bo muhana abageni kuko s'abarundi bose bahana abageni bagahuza n'imico. Ubw'icumi na gatanu urabaza umuvyeyi wawe ivyamuranza akiri muto kandi akubwiza ukuri kuko naho atawugenda nk'uko nyina yagiye akananiye umwe n'uwundi karamutamya. Ubw'icumi na gatandatu abishaka atabishaka uramubaza bamugeramiye akiri muto muri kahise n'abamugeramiye ubu ngo umenye aho uhonyora imbeba yamizira urwanko rwa nyina. Ubikoze uzohembwa, utabikoze uzohembwa. Ahanje ndahejeje. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera Nyoko iciza ciza cogeje umucafu n'iceyi nukuzikora utazikoze ntuzombaze. Ahanje Ntafatiro ndahejeje. Ubw'icumi n'indwi ukabona umuvyeyi yaryohewe uramubaza ingene aho hambere yaruka baresha ngo wungura ubwenge kuko baba bareherezwa na base canke barehereza ku gitega ariyo telefone canke kuri gihuri burya umuntu numwe. Ubw'icumi n'umunani ugahura n'umutima udidagizwa ukabura amaragamo urabanza umwereke Nyoko canke umuryango hariho imizimu yigira abantu intari ikigira intama ngo imiragura imyagazi. Ubw'icumi n'icenda ugahura n'uwo wumva ko ukunze umuvyeyi akamukwankira ntubandireko kuko umuvyeyi ko ari Imana yo ngaha kw'isi arabona n'ivyo utabona utazonasoma no mu bitabo. Ubw'imirongo ibiri umuvyeyi akakubuza mazi yateke ariwe murorunkwere akagushimira uwo utonyweraho n'amazi urashira yashize hari igihe uhumiriza umutima ukakwereka ukakurongora n'ahatabona. Izo zari impanuro za Ntafatiro Patrice ushaka kuzikora uzazikora uzohembwa utagomba kuzikora naho nyine uzohembwa. Yari Ntafatiro je ndahejeje. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera Nyoko iciza ciza cogeje umucafu n'iceyi nukuzikora utazikoze ntuzombaze. Ahanje Ntafatiro ndahejeje. Ubw'imirongo 21 ukiga ukaminuza urama wibuka ko hari abavyeyi bakugize icuri hari igihe ivyo wasomye biri n'ubwenge burenze ubifuta ugakurikirana ivya Nyoko batize wogira ngo n'ubujuju. Ubw'imirongo 22 ugafata ijambo mu bantu uramuvuga ko vyinshi wavyumvanye Nyoko kandi ari vyo wagiriye uburonzi kuko ivyo vyama vyiza biryoshe vyamurwa n'abandi uvuga bifise imizi n'umwavu ku bavyeyi bakuvyaye. Ubw'imirongo 23 ufashe ijambo mu ncabwenge uramuvuga ibintu vy'ubwenge wibuka ko Nyoko bashaka gutegera ivyo uvuga urorosha ivyo uvuga gushika ku bwenge bwabo ngo patira hindukire abese wase. Ubw'imirongo 24 kugira ngo utere iteko umuvyeyi uravuga ibintu wosubiramwo bumva kuko aho uzoba uriko wisunga indero baguhaye kanatsinda bavuga ngo nta wuca umugana umwana asinziriye. Izo zari impanuro za Ntafatiro ushaka urazikora udashaka urareka uzikoze uzohembwa utazikoze uzohembwa. Ahanje ndahejeje. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera Nyoko iciza ciza cogeje umucafu n'iceyi nukuzikora utazikoze ntuzombaze. Ahanje Ntafatiro ndahejeje. Ubw'imirongo 25 umuvyeyi akavuga ivyo wumva udashaka ntuzugunyuze canke ngo mwimyoze ukuminimina umuvyeyi yavuga n'ukumwimyoza n'ukwidoga kandi atawe ateye imbere yidogera Imana. Ubw'imirongo 26 ukitora ngo ndagiye hanaka ukabikoza umuvyeyi akaguhakanira nturenga irembo kuko umuvyeyi yavugana n'Imana iba yamweretse ivyo kubako kuko nta kibi kibishe nka wanka bangwe ntiwankazana ndabe. Ubw'imirongo 27 ukabura ahantu ubona kuteba kuko atawugenda ngo ndaje uraraba ingene wosubiza umutima mu ndu umuvyeyi ahagaritse umutima n'izuba rirahagarara. Ubw'imirongo 28 ugataha ukuvuye gutembera canke ku rugendo rwa kure urayagira umuvyeyi ivyo wabonye burya aba yarabonye bisa n'ivyo acafatira akakubwire ako hambere nuko bigenda. Umuvyeyi w'impumyi ararongora umwana abona neza. Izo zari impanuro za Ntafatiro Patrice ushaka urazikora udashaka urareka uzikoze uzohembwa utazikoze uzohembwa. Jewe ahanje ndahejeje. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera Nyoko iciza ciza cogeje umucafu n'iceyi nukuzikora utazikoze ntuzombaze. Jewe Ntafatiro ahanje ndahejeje. Ubw'imirongo 29
Imana ikaguhezagira abagabo bakuhira hanyuma ugatungane kukubaka inzu nziza na wewe wishimira uko iri kose urabigira wibuka gusiga icumba c'abavyeyi baje wawe base n'abari wabo uribuka neza ukiri muto nta nzu wavanye mu nda kwa nyoko atani ico usavye abavyeyi baraguhaye ukika umusaya utanazi ingene habagoye ubwo 30 Imana ikagukora mu ntoke mu mfuko wawe hakaronka amahera mbaye nka nyene inganje General Major atazigwa neva urubaka inzu zibiri gwawe ni y'abavyeyi nta kibabaje mbere n'abagenzi batubaho kukubwira ntibibuka kubwira inama nkuko uba ahantu mu ngoro abavyeyi bakuvyara barara mu karuri bakarana n'ibitungwa ubwo 31 ukagira iwawe hubashwe eka mbere hari ukose urareka abavyeyi bitimbi wawe kakurya ukiri muto atana rimwe wasavye uruhusha ushaka gutaha iwanyu kwa so na nyoko nta kibi kibishe nk'umuvyeyi atageri w'umwana ngwe mama yarateye imbere nawe abandanya atera inyuma akabasana nabi ubwo 32 Imana ikaguha uburyo n'akaryo ukubaka inzu kwiri kose imbere yo guhamagara pasitori canke shehe urakanagara urya karo umuvyeyi wawe aze kuyihezagira ubwa mbere na mbere kuko wewe nta mperezwa n'icicuma zo kudaya ahubwo azobona ko iyo nyubakwa iri nkiyo yari kugusohoza ashimire rugira ko wateye imbere ivyo byose meje kuvuga ubikoze uzohembwa umwuzurira utabikoze naho uzohembwa ituzuye ahanje jewe Ntafatiro ndahejeje Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera Nyoko iciza cogeje umucafu wose n'iceyi ukuzikora utazokoze ntuzombaze jewe Ntafatiro ahanje ndahejeje ubwo 33 bigashika ugasanga hariho amajambere n'iterambere ry'ubuhinga bwa none wize mw'ishuri no mw'isomero bukaza umuvyeyi ataciga ngo abutohoze neza bumutahe nkawe uraca inkoni ndende umukubite ngufi kuko ubwo buhinga wize uko ubwita kose ko buri agahanambwa buzorenga umunsi ntazi umere nka so na nyoko no munsi kuko buraca bugacana yandi ubwo 34 hakagira iterambere n'ubuhinga uzi wize mw'ishuri umuvyeyi atazi uramusigurira nkuko wobwigisha umwana wawe kuko uwo muvyeyi ubona ugacira inyeri yarigeze kukwiza ivyo iyo utabimenya nivyo ubona ko umusumvya utari kubica nikanda ubwo 35 hakagira ikijanye n'ubumenyi gisoba so na nyoko urashira ubwishime hasi ureke gukutsa itima ahubwo utururu kuze kukimubwira utihuta injuro zose zizokenerwa uziheture gushika gitegereye neza kimunaniye buhenu uheberane udashinyaguza kuko na wewe hari gihe woba ufise ingeso yavuze kuva kera yakunaniye guheba ubwo 36 abasirimu abanyamahera n'abakiriza kirato baminuje bakoranye umuvyeyi wawe akavuga ibitagira mvura urabifatira ko werekana ubwenge n'ubumenyi ntangere muri mu byo yavuze kuko buryo ubumenyi bwose abo bakugendeye bagushimira nubwo wavomye kwa so na nyoko wavutseko aho ivyo uvuga bakanuma bagatega amatwi intango nabo nyene wumva bavuga ukogira nta bwenge bagira ivyo nariko ndavuga vyose rero ubikoze uzohembwa umwuzurira utabikoze uzohembwa ituzuye ahanje jewe Ntafatiro ndahejeje Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera Nyoko iciza cogeje umucafu wose n'iceyi cose ukuzikora utazokoze ntuzombaze jewe Ntafatiro ahanje ndahejeje ubwo 37 Imana ikaguhezagira kwima abansi n'urupfu gushika ugasazana n'umuvyeyi uramushimagiza ubushobozi bwiwe niyo yobu ubu ari ntamagara kuko ntayiruka itabunda inkendira bagirwa musi y'igiti yaracuriye intozo yahiga ikifatana urukwavu kirimo irahiga isazi mu bukambwe 38 ukumva umuvyeyi yiga yavuga ko busaza bunyaga ubugabo none akwiye kwipfira kuko amagara ari karayama atakiritera karisama nka kera uramutera intego umuhaririza umuhebuza umwereke ko gusaza ari iteka n'umugisha kuko hariho ninda zikoroka kandi ko abana bawe bifuza kumubona ngo bamubaze umugani wa se ari we sekuru wawe na sekuruza wabawe ubwo 39 ukabona umuvyeyi wawe aragwaye ugacubona ameze nk'uwihebura uramuhebuza umubwire ko utanse kwapfa kuko n'ubundi yipfuza kugutanga kanatsinda n'abana bahamba abavyeyi kavuze binyongora mvyara yamara uramumenyesha ko ukimukeneye kuko aragwara ukajya umutima amenyo yakomera ukamusumvya kwigera hejuru
ubwo 40 ugahiga ukabona nyoko wawe canke so wawe atonze kiminkanyari urarushiriza kumugendera kumugaburira no kumumara inyota ngo azosezere iyisi anezerewe kuko ko umuntu yama yibuka ivyanyuma azoheza sezere aguhezagiye kandi umuvyeyi adashira uburyohe aryoha kuruta iyo atakiriho akanyamuneza kawe kakaba ry'amajambo y'umuhezagiro yanyuma yakomoreye akongorera. Izo mpanuro mpejeje kukuzatsurira uzikoze uzohembwa umuzurira utazikoze uzohembwa yuzuye igicuga ahanje jewe ntafatiro ndahejeje. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera sonanyo iciza ciza cogeje umucafu cose n'ukuzikora utazikoze ntuzombaze jewe ntafatira ahanje ndahejeje. 41 mukaryoherwana n'umuvyeyi hanyuma ukireka ukamwemerera amahera n'induhuro budakeka birakakwibutsa wogira n'umwenda canke ideni uribuka kwica utari buhe nyoko buko utakimubwira ngo kimwemerere hanyuma usibe kwiba wigurane kuko mu kubimubwira washaka uhezagira Imana yo kwisi kuvyo yakugabiye utakibikwiye. Ubwo 42 umuvyeyi akitora akagusaba ikintu kuko kumbura atabonye nawe ico ukenye ntuze wigire nyoni nyinshi kuko nawe ukiri muto umusavye ikintu ntiwarorera imisi n'iyindi wagira ngo amahera nayatera mu kigo kuko yacaca kubiti no kumabuye nguse n'abandi none irabe aho ugeze uravuga abantu bakumviriza kandi waruciriritse neza. Ubwo 43 umuvyeyi akagutumbera atakambi ico utari bushobore kumuronsa uricara hasi umusigurira uciye bugufu mubwira ingene utabishoboye yamara umwimi ico udashoboye umuha ico ufise utiyivye kuko nta gahombo karuta gutubika umukanda munde y'umwana wawe na Murǔndi bamukora mu ntoke izo ndya wipfuza kumuza amate y'umwana bazisesa kukubura bazihereza. Ubwo 44 ukabona ko bishoboye umuvyeyi wawe akagusaba amarundi 10,000 uramuha 15 kuko ivyo 10 nivyo yarakeneye burya aba yarakenesheje twinshi kuko nawe uretse ko ataguha gusa ivyo usavye ukiri muto n'Imana ari Imana ivyo yisavye irakurenzereza ko kanatsinda Imana iraguha ntimugura. Izo mpanuro zose mpejeje kuzatsurira uzikoze uzohembwa umuzurira utazikoze uzohembwa yuzuye igicuga ahanje jewe ntafatiro ndahejeje. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera sonanyo iciza ciza cogeje umucafu cose n'ukuzikora utazikoze ntuzombaze jewe ntafatira ahanje ndahejeje. Ubwo 45 ukamenya ko umuvyeyi wawe agwaye urakanagara umurasaneko ukora ibishoboka vyose avugwe kandi neza naho vyokuzimba kandi bibaye ngombwa uba ari we umwihehera kuko uretse ko urukwavu rukuraruko nk'umwana uribuka ko we ugwaye atotinya kuguheha kuko koba rukwibukiriza ivyo yagukoreye ukiri uruhinja. Ubwo 46 utari hafi umuvyeyi akagwara akagera kure uraja kumuraba umubazo mwerera ashaka kandi ashashaye kuko atawuheruka kuko hari naho vyoba ari vyo vyanyuma kuririye maze agapfana akanyamuneza nawe ukamana ukwiruhuza kuko wakozi wavyo wabwirizwa mu misi yiwe yanyuma. Ubwo 47 umuvyeyi akagwara akaguhisha kuko adashaka kuhahamuka canke ngo uhagarike umutima urigira gugu umwereke kutabizi yamara ukora ibishoboka vyose bijya nyene bikorwa n'umwana w'umutima azabona avugwa neza kandi afatwa neza atanazi n'uguriha kuko Imana iratubuza kuvuga no kwivuga ivyiza dukora. Ubwo 48 ukamenya ko umuvyeyi wawe agwaye utari hafi ntuzomare kabiri utazi ingene amerewe ubimubaza atishuye ubaze abo wibaza ko yabibwiye ariko ntuze wigire sindabibazwa ingero tugeresha niyo natwe tugererwako kandi tubishaka tutabishaka gusaza birateba yamara ntibibura gushika kuramvye. Izo mpanuro mpejeje kukuzatsurira uzikoze uzohembwa yuzuye umuzurira utazikoze naho nyene uzohembwa yuzuye igicuga ahanje jewe ntafatiro ndahejeje. Ngizo rero impanuro nziza zo gusonera sonanyo iciza ciza cogeje umucafu cose n'ukuzikora utazikoze ntuzombaze jewe ntafatira ahanje ndahejeje. Ubwo 49
umuvyeyi Imana ikamuhezagira akarondoka akavyara kuhira mbere akagera no mu zabukuru akaronka bakwe n'abakazana abuzukuru n'abuzukuruza inzukuruza nico niki ntuzurorere ko bakubikira uraja nyabuna kumurondera abahuba hanyuma mu misi yiwe ya nyuma uzobu wabona hafi hanyuma yendereho no kuguhezagira gihema kandi akimenya n'ico avuga n'ico yisigariza ubwo 50 ukabona Imana iraguhaye nka jewe Ntafatiro umuvyeyi arakugaranzuriye kibiganza akagushira ku mutwe iminwe yaguteruye utarigwanira akaguhezagira avuga abantu bumva canke mbere niyo batoba bumva uraca nawe ukanagara umusubirize mu ndumano muhezagira uvuga uti muvyeyi wambyaye ukandera ukanamvyagiza mu vyiza vyinshi vy'iyisi tubayeko ntaco mfise ndaguhuda fise kiretse kuguhezagira mvuga nti urakavyagizwa nawe mu birimba bitagatifu iruhande rw'Imana rukundo nyago yo yaruguhaye ngo urumpe ngo nanje nzoruhezagiza abanje nabo bazogire nkuko ungize gutyo gushika isi henutse ikarunduka ubwo 51 umuvyeyi wawe agahwera akarenguka ibukama ukagira Imana nkanje Ntafatiro ukabimenya mbere bishobotse ukanamuhamba urahagarika ivyo wakora vyose wiharangurane n'abawe bose n'ivyawe vyose mugandare kandi naho woba umugabo uzokwirekure urira umwosoro utembe naho abarundi bavuga ngo umugabo ntarira igituma uzorira nuko atawundi muntu numwe kwisi uzoronka zokurutira umuvyeyi kandi jewe Ntafatiro ndavuze ni amoso zagera hagera icuwubuze yaramaze kanatsinda jewe Ntafatiro nduhiriye nyene kandi mvuze ni nta urira ibitagira akamaro none utaririye so nturirire nyoko yaguhaye ubuzima uzoririra uwugira kwaka ubuzima izo mpanuro mpejeje kukuzatsurira uzikoze uzohembwe yuzuye umwuzurira utazikoze naho nyene uzohembwe yuzuye igicuga hanje jewe Ntafatiro ndahejeje kandi ndahejeje mawe yahwereye afise imyaka 100 n'imyaka 2 nanje mfise imyaka 51 nukuvuga nari mfise igice c'imyaka afise arico gituma ndaguhaye impanuro 51 y'imyaka nari mfise ukagwiza na 2 ukacuronka imyaka mawe yarafise ubu rero urakarambura akagwira uragahora ku ngoma we wari kurakurikirana ibi biganiro we wari kurakurikirana izi TikTok n'izi mpanuro zo gusonera sona Nyoko tuzosubira nsubire ngire ibindi biganiro novuga ngo birimwo izindi ngingo 51 urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma aho rero muravyumvise ivyo navuze ndiko ndahanura abantu ngo basonere base basonere banyina mu yandi majambo basonere abavyeyi mu yandi majambo ico jewe noshimikirako ni ikintu kimwe urakunda nyoko wawe urakunda so wawe uramusonera uramwubahiriza jewe niga igatara hari abanyeshuri twigana hanyuma se ni rukoti hanyuma se ntiyize hanyuma nyina n'umurimiro kazi nukuvuga numwirimizi ugasanga nyina raje kumuraba kwishuri akanka kumwerekana ibyo rero je byarambabaza gose jewe ndabwira Imana nti Mana jewe ni wantera iteka ngatera imbere jewe mawe nzomusonera nzomukunda nzomukundisha n'abandi bantu arico gituma ntahengeshanya kuvuga ko mawe binyongori go deliver ari umwubahwa ari we yangize icondi yumvire kurera abana 10 utize ico kiravije ico kivuga abana 10 ukabarera utize hakavamo umuntu nka jewe mvuga ibintu abantu bose bakumviriza ni ikintu gikomeye umuvyeyi musonere umuvyeyi mukunde nivyo hari umwibutsa mu kirundo uvuga ngo umuvyeyi aragukunda nawe ukarubikira umwana wawe ngo umuvyeyi arakunda umwana akarubikira wiwe mu yandi majambo umuvyeyi amakunda umuvyeyi agakunda umwana kandi nizo mpanuza 51 wumvise ko mvuga nti Mana ndagukengurukiye wewe ngomba kukubona kuko wewe wahaye urukundo mawe hanyuma ukaba warumuhaye nanje kugira ngo nzoce ndaruha abana banje ndakeneye kukubona wewe wa Mana
wewe uragashikana umuvyeyi wanje binyongori na ndi murigo ubashira ahantu hanyuma banezerwe mu birimba bitagatifu. Nico numva nokubwira kuko ibindi wavyumvise, ibindi uzotora mwico ugomba, ni watora kanya urazonyandikira umbwira ibindi nokongeramwo, mugabo jewe ivyo nivyo niyumviriye kandi agenda andika hanyuma ngakosora hanyuma nkagira utuntu. Mu yandi majambo rero umuvyeyi ni kirumara. Ubuzi ico muha ntuzumushire kw'isoni, ubuzi ico muha ntuzumuvuge nabi, ubuzi ico muha urazomubwira abandi ubabwira uti umuvyeyi ni kirumara. Ntimuzi ingene umuvyeyi agorwa. Ubu je ndafise abana, ubu uriko aramfata amajwi ariko arafata ninde n'umuhungu wanje mukuru bonwa parfait representant noriko arafata amajwi aho nibwo rukundo nkurikiza nawe abona ivyo nkora nanje ndabikore. Mawe yicaye nkuku apfukamye nkuku yaducira imigani kandi utamenye umugani wa mawe n'akazi kawe yarakubwira akawugusubiriramo arico gituma ubu ndabizi. Hanyuma hasigaye iminsi mikeyi, nta kwezi kwari gusigaye, haheze iminsi iyo ya nyuma ati wa mwana ngomba ndaguhezagira, wa mwana ngomba ndaguhezagira. Hanyuma haramezagira umugore n'abana babona aha niho bari umugore n'abana bariho barabona yuko umuvyeyi wanje mpezagiye, nanje abandi ndabahezagira, mbere yuko baja kuryama ndabahezagira kubera ivyo mwijoro ntavyo mbanzi. Dusuye kubona ndababwira mwaramutse nkabaramutsa bose, kugira ngo abana bakure bafise urukundo, bafise umutima wo gukundana. Ivyo rero nkavuga nti rero urabona ngaha aha ni mu 2008 mawe arambaye ishapure, urabona mawe arambaye ishapure. Aha mu 2018 mawe kandi arambaye ishapure ntizisa. Jewe nakuze mbona mawe yambara ishapure, dusoma ishapure misi yose. Kuwa gatatu no kuwa Mungu twavuga irozari no kuvuga amashapure 3 hamwe tugasinzira. Tuzinze ntibyamutera ingorane, mugabo mwabwiza gutangurana hama mugaheza igisabisho kimwe, mugabo mukaba mwese mugatangurira rimwe hama mugahereza rimwe musinziriye yarabasengera. Na jewe nuko hari gihe tuja mu misa, hari gihe tugira gute twumviriza igisabisho ugasanga abana barasinziriye, mugabo kubera ko nzi mawe atadutera induru dusinziriye ndabareka bagasinzira nkababera mu ngoro. Kanatsinda Imana igomba ko muvugana irashaka gusinziriza kugira ngo ikubwire ibintu neza, kubera iyo usinziriye abize theology, abize ivyigwa ndoramana murabizi, iyo usinziriye ubushora kumva neza. Imana yakubwira ibintu usinziriye kubera uvyumva neza, kubera iyo ukanura haba hari ibindi bintu bikugora mu mutwe, abandi bantu bagugora, amatelefone yiki, imiduga yiki, byose bikagugora. Ariko usinziriye Imana murayaga neza. Nkavuga nti rero hari abantu badakunda Bikira Mariya. Je Bikira Mariya ndamukunda, nyina wa Yezu ndamukunda. Uko biri kose ugomba ikintu iwacu ugaca kuri mawe wacu kironka. Kandi na jewe nawe uri kuranyumviriza uciye kuri nyoko wawe, so wawe yaraguha ibintu. Jewe rero ndiko ndigisha Imana, ntavyo jewe njejwe, nabwiye ko nabaye umufaratiri kananira ko umusaserdoti. Byo ntaca Imana yashaka ko ndababwira ikintu c'abarundi, kubera iyo mu musaserdoti ntavyo ari kubabwira n'ukuri. Mba nigisha Yezu Kristo, mba nigisha iki, nta mico kama, nta mpuzu, nta kimba ndababwira, mba ndababwira ibindi. Umuvyeyi abazobikenera nzobabwira ivyo mawe yambwiye bijanye nuko kuntu twasenga muhira misi yose. Hanyuma rero ngaheza mvuga nti uwo muvyeyi wanje yaranyigishije imico kama, aranyigisha ikirundi, aranyigisha ingene abantu babana. Twanyoye inzoga tugatamba tugatarika. Yavuga ati bane soma rusose n'umwansi tumuhe ineza itsinde inabi. Arico gituma nta n'umunsi numwe uzobona jewe ntanguye umuntu, nta n'umunsi w'igitangaro mawe yari mwijuru yoca agira ati wa mwana wanje herabaye sinzogutangura n'umunsi numwe. Mugabo jewe wantanguye rimwe ugasubira kabiri ugasubira gatatu uca tuvyina amahasa. Kubera iki? Yarabimbariye, yarampezagiye, arambwira ati wa mwana ngibi. Yanyigishije ikirundi, anyigisha imico kama, anyigisha imico myiza, yongera arankundisha gusenga. Imana dusenga, abarundi basenga, Imana rugira byose yaremye ijuru n'isi. Imana rugira byose niyo dusenga. Sico kimwe n'abazungu mbamwo usanga basenga Thor,
basenga thunder, basenga nde sindabizi, Friday, basenga ibiki bindi ntazi. Abarundi twasenga Imana imwe rudende. Turiko turasenga rero, turasenga iyo Mana yarayinkundishije, arico gituma jewe utazokumva n'umunsi n'umwe ndagutanguye. Kubera ivyo rero, uno munsi nariko nkubwira ivya TikTok nagize vy'impanuro 51 ijanye n'imyaka nari mfise mu 2018, mawe akwije imyaka ijana n'imyaka 2 kubera jewe mawe yahwereye mfise igice c'imyaka yiwe. Hanyuma nkubwira nti yadukundishije no gusenga, aradukundisha Imana. Nawe uri kuranyumviriza rero, ukunda imico kama, ukunda Kirundi, ukunda Abarundi, ukunda Uburundi, wongera ukunde n'Imana. Mu yandi majambo, Imana, umwami, Uburundi. Wavyumvise? Umwami kubera iki? Je nitwa Umurundi kubera hari igihugu cyitwa Uburundi, kandi ico gihugu naco kirafise umukuru w'igihugu yitwa Umurundi, kirafise se Barundi yitwa Umurundi, haye mukunde n'ubwo Burundi rero. Imana, umwami n'Uburundi. Wowe ariko urabikurikirana rero, uragakunda nyoko wawe. Uragakunda nyoko wawe. Uragakunda nyoko wawe, ukunde so wawe. Ukunde so wawe, ukunde so wawe. Abo bavyeyi bawe bose ububahirize. Bakubonemwo icizere. Ubuze icubaha ntubatuke. Ubuze icubaha unume, ariko ubasengere. Ubasengere, ubafashishe ico ubona gikwiye. Ubuze icubaha unume, mugabo ntubasuzuguze. Uragakunda umuvyeyi wawe nkuko ndamukunda, uraganinahaza umuvyeyi wawe nkuko ndamuninahaza, uragatera imbere nkuko nateye imbere, hanyuma uzuteze imbere abana bawe, ubaha urukundo nkuko nanje mawe binyongori guderiva umwubahwa yampaye. Urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Ubu rero ndaguheza rero nkuko mawe yampezagira. Yambwira nti mwana urakarengana abanzi barengutse ndabira, urakarenguka abanzi barenganye, ariko bishitse mugaserukira icarimwe bobo bazorigukire ukurengwa.